gushwana nashwanye ibisiga ivyo birisha mugabo arahageze yaho rero ndabiraba ndagowe ma ubwo sindi umuririmbyi ati ibintu byose ndabivugiye mugabo urumva mbwiye ngo ndabikontorere mu nyuma amaze kumpa igicapo c'icushaka ntibinkundira muri filime niho abantu bafise ingeso mbi bonye niko bivugwa aho numva igihugu kirimwe amahoro gusa nimba muri filime ari bo bonyene bafise utugese aho hanze bibera utumarayika mu Burundi dufise amashengero menshi kandi uwo muhuye wese wari umukiza mugana ubundi vyaha ni vyinshi urumva none bivahe kandi twirirwa mu ngoro y'Imana niyo mpamvu rero umuntu arinjira mu rushengero yinjiye mu rushengero agasanago yasohoka yakamere yiwe bikanka ko yapfipfa ntabwo mbandoye kandi muri filime nibabona kanaka asoma ijambo ry'Imana birashika kabari yorore bamuhaye ntibaze no mu buzima busanzwe azoba ruriya nyene kubera muri filime barakuremera icuba kijya tekereza cyava ngo none ngo kumezo none meze gute meze ko nyene ngo ya murinze ngucungira ngo ngo twagutya Mugati Mana yanje ibyo bintu atari gicapo wowe wanteguye ngo ukime mwari no barabara noce ndagikura he bisaba cyase ni kuri Mana ishishikare kumukomeza no kumuha uburyo kugira ashike kure yego ukuntu ameze n'umuntu abonye urimo urakora igikorwa neza abayumva mengo yo gushigikira abayumva mengo yo kwitanga uko ashoboye kugira ngo impano yawe ayigeze kure ntabwo ari muri ariko filime imvano nditeza yuko igihe kimwe ntazi nkuko ntarinzi ko filime imvano izobaho ariko bigakundika abaho nditeguye kwizobanda ngene biba bitesa ahantu wowe uzibona rasi yije utazi ingene agasabo n'umanuro ushaka kagenda muri dushu kagatsirito ashapa twarakubonye muri filime umwamikazi byagenze gute kugira ngo uhamagazwe gukina muri filime umwamikazi nasanze atayindi mana nasanze atayindi mana aha kwisi no mwijuru manura ganje Yo man, ladies and gentlemen, murameze fresh, nanjye ndameze neza cyane. Ni Fabere Burundi canke ikiranga kiri umwero mba nahigereye ku mitagato iba irenze cyane. So guys, goma ndabipfuriza rero umunsi mwiza, umunsi mwiza cyane, turabakunda cyane aba diaspora mudukurikirana, turabakunda cyane kubera ko ni mwebwe ba boss bacu bafise no kuri byo tugora byo naducyanga cyane. Namwe twama tubasaba tugirira subscribe, like, share and comment kugira ngo iyo tubaha bino biganiro bishike kure kubera ko mudufatiye runini cyane. Reka ndamutse abarundi bari Dubai. Abarundi bari Dubai baravuga ati Fabere Burundi mba ndi kumwe namwe gatano ku kandi kubera ko ibiganiro mudushikiriza biba ari byiza cyane kabisa. Nuko reka ndamutse muco akubwira ati jewe n'ukuri umufana wanyu cyane cyo ubona kwita umuspell fans. Avuga ati muhejeje gukora muce muma ndabere kutwo nikorera. Reka namutse abafana ba Step Media aho bari hose nukuri mudufatiye runini cyane atamwe bw'ibiganiro byacu nibyoshika aho bishaka gushika. No munsi rero no munsi udasanzwe. No munsi aho bona neza yuko turi kumwe ni cyamamare kabisa. Nukuri sinokurirwa namuvuga mu izina mukimubona mwamwibwiye ati no munsi batuzaniye CONSTANCE NIYO. So guys, reka tumwakire nukuri tuniteka gishi ntangira n'icubero cishi ntangira cyo kwakira kimwe cyamamare cyacu. Kwese ni sawa? Iryo kosa niryo na ako niko kaje. Ni kabi gute? Ndi cyamamare ni Yesu. Icyamamare ni Yesu. Yesu nta Ufise. Ntari muri wewe. Ari muri. Allo. Yesu ari muri wewe niyo mpamvu uri cyamamare. Yes. Nuko twakiriye umukozi w'Imana ariko imbere ya byose imbere misi yose yo nkurishije abakozi b'Imana twama dutangura gusenga shaka dusengere. Nta kibazo. Yes. Mwami Yesu turagushimiye
kuba batweretse uno munsi suko twameza suko twitugororotse imbere yawe ubuntu n'imbabazi twagiriwe nawe niyo turabigushimiye wakoze turakuretse kano kanya tugomba kumara mu kino kibanza ubane natwe uturinde mu byo tuza kuvuga turazi yuko hari igihe umuntu avuga menshi akandura rero urarinda ururimi rwacu kuvuga ibitaroranye uducira inzira aho utabona inzira uduha ibyo kuvuga bikwiranye nabo dukwiye kubibwira usobukoze tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo amen amen amen. Bene data murumva yuko ikiganiro kizanye umwuka udasanzwe twatangwa dusenga mamumva yuko ibintu biba bigira bigende neza cyane kabisa. So Konsi amakuru y'imisi rero amakuru ni meza twarukana mu mwaka wetse mu mwaka wetse je nabona umwaka twarukana kera bro ariko nyene mu mwaka nyene nawe nyene mengura cyari kumwe n'uheze byose biri kumwe cyari kumwe kabisa niko bigenda neza rero ngwe turashima Imana yes musa neza vraiment usa neza ko usa neza merci batanga n'ibya minitwe kwita ngo wambaye ubwiza bw'Imana ngo abana Imana nemeza wambaye ubwiza bw'Imana bega hajya umuntu bamwiza bivana bivana niki ushobora kudusigurira icyo bivako erego umuntu arashobora kubona ko ari mwiza ku rukoba cyangwa mwiza ku mutima cyangwa mwiza he sinzire bivana naho ubona ubwo bwiza kuko twebwe abana nk'abana b'abantu twama turaba kubigaragara hama iby'indani urazi ko bimenya Imana nawe yewe kubigaragara vraiment c'est bon ni sawa ego usa neza so bisasha gute rero mwino minsi uri kuraduha ibintu byinshi bikomeye cyane uri kuduha filime nshasha zigiye zigezweho uri kuduha indirimbo nshasha uno munsi nashaka tuvuge ku ndirimbo tuzaza kuvuga ku ndirimbo twongere tuvuge no kuri filime niko se twamenye uri umusineyasi abantu benshi bakumenye ukina sinema ibyo urinjye nabyo byaje gute ahubwo iby'uburirimbyi nibyo byatanguye imbere ho kwaza filime kagira inkuru duha amakuru je natanguye kuririmba hama mu nyuma mbona yuko ivuga butumwa ryanje canke ico nkeneye ko caguha kigera kure cyane isanga nagishize muri filime ariko natanguye indirimbo wabonye muririmbyi niza challenge wakunda guhura nazo bica bigutuma wokumva wokina sinema mbega gukina sinema byagenze gute byatanguye gute mu kuva mu ndirimbo ntabwo nazivuyemo n'ubu ndabikora ahubwo nabonye muri filime ariho hashoboka cyane gutanga ikigwa ukagira ko unagisozera urumva hariyaguye kuvuga ubutumwa neza ko ububwumva mu ndirimbo urazi ko ibaye ndende itarenze iminota 10 canke 8 ariko muri filime ushaka uravuga n'isaha amasaha 2 umuntu akaba acyumva kigukurikirana mugabo mu ndirimbo nta ndirimbo y'iminota 30 ningahe baca bacitikizede nabigiyemwo muri ubwo buryo kuko numva ndabikunda kandi maze gushika muri filime byaranduhuye cyane bica bingira CONSTANCE ubundi kabisa no musiro nashaka tugende buke kuko kuri Step Media barakudutumye dufuze ibibazo kanaka badutumye niyo mpamvu no munsi uri hano nukwenda icyambere ndagushimiye cyane nibangaye ko nk'abandi bose nk'abandi bose aho nyene ngira bivana n'igihe nicyo kigoye ego so nuko no munsi rero nashaka tuvugane kuki nashaka utubwire nido mbega wiyumviriye gute kuba wotangura uburirimbyi hama mu nyuma reka twanze tuvuga uburirimbyi watanga uburirimbyi gute biyenze gute wakuye inspiration hehe yo gukora uburirimbyi ikintu kijanye no gukora indirimbo jewe naratwawe n'umwuzure wo mu 2014 mu Gatunguru umwe mu Gatunguru yego ngaho duha amakuru ugombe ngaruke kuri ya ntitwova ngayo twara nk'isaha n'inusu nta kibazo gerageza uce ku masonga basuwe gukotsa cya ku masonga zo gukotsa ku masonga ahubwo pfumanda yireka ukeneye intayo kaza nkayiguha uzobukoze no kuri basi uzozuzanywe niyo nta umviriza rero ugiye tuvyoroshe abakeneye intayo baze kubivuga muri commentaire
tuvugane uno musi twaje mu kiganiro c'ubuzima bwa Constance. Yes. Kubera ko nagenda buvuga heshi hatandukanye. Ego. Rero maze gutwarwa n'umwuzure mu gatunguru. Naragiriyemo mu ivyago. Simba shaka kwibuka uwo munsi basi ndiko ngaha. Simba nkwiye kuvyibuka hasi ndi no muhira nkama. Mpejeje kuvyibuka nca nirenza kwishoka. Rero nca muri ico gihe muri uwo mwuzurira niho natatse cyane. Yego. Ndabwira Imana ndarira ndabwira Imana ati Mana wonyongera umunsi umwe wo kubaho. Yego. Ukanyongera basi nandi masaha yo guhumeka impwemu z'abazima. Jewe nkabona ejo. Cyane nkabona na hirya yejo. Yego. Nzokuririmbira. Yego. Nzokuvugira ahashoboka hose. Ngene ndababwira yuko nakubonye. Ngene ndababwira yuko uri Imana utabara hamwe jewe nyongera umunsi umwe wo kubaho. Imana rero yaciye inyumva kandi ni Imana itabura uko ibigenza. Ni Imana ikunda abanyavyaha. Yego. Wari umunsi mubi. Wari umunsi mubi mu gatunguru, wari umunsi w'amaborogo. Yego. Wari umunsi utagira ukusa. Yego. Wari umunsi ushisha ku Burundi vraiment. Yego. Uwo munsi ndazi no mu gihugu cy'u Burundi benshi barawibuka wari umunsi mubi cyane. Yego. Rero ico gihe Imana iranyibuka, Imana iranyumva. Irantabara ndakira. Maze gukira rero ncangerageza rero gushikana ivyo nemeye. Kuko birira tubwira ngo hagusezerana ntushitse wopfuma buri cyo usezerana. Nagerageje kugwana intambara zose zishoboka. Jewe nakuriye muri Gatolika n'umuryango canke famille yacu yose iri muri Gatolika. Muri Gatolika naho urazi abantu mu bimenyere ntavyo uvanguragiye gushinga korale, kuririmba ngo kugiti ciwawe, uragiye kugira iki, ivyo ntabiriyo. Rero maze kuba nakuriye muri ivyo ndasenga Imana ndavuga ati Mana ndakeneye izomfasha ukuntu ushobora kuvuga ivyo nemeye muri bwa buririmbyi mu biki. Rero inzira nahisemo yabaye iyo nanduka nja mu bakizwa ntabwo nari ndi mu makorari iki kugira rero menye kuririmba. Byarangoye cyane pe. Yego. Kugira menye gukompoza ni intambwe itanyoroheye ariko hamwe n'Imana kuko ni nabisezeranye ndavuga ati Imana narabisezeranye ndakwinginze ufashe ndabishitse. Rero ndaririmba indirimbo ya mbere ya kabiri ya gatatu ngeze ku ya kane ndavuga nti Imana cyo nemeye ndagishikije. Rero hasigaye mfasha abantu bumva ubutumwa. Ahubwo Imana imbwira ati ahubwo harageze yaho rero uratanguye hama ngo urahejeje. Cyo kubwanya ni nagenge gukora imwe canke zibiri hasigaye shambwira Imana ati deni ryawe ndagishuye hasigaye baye. Njasanga rero hariyo utumashu twishi cyo tuguma tufatira tantu vayo kabisa. Sinavuga nti rero ko habibaye ngombwa ko ntavaye. Reka ndabe rero ubundi buryo bw'ukuntu no kwagura ivuga numva no kwagura ubutumwa bwanje bugashika kure. Niko kwanduka rero nkina filime yanje ya mbere nise Ijoro mbonera kunzwe ndabandanya n'izindi mu nyuma rero ndizegwa nivyo vyamamare wamye uvuga. Ivyamamare rero biratangura biranyizera buke buke bankinisha agasene kamwe mu nyuma baratugwiza tukaba tubiri. Ubu rero hari aho rero bavyaguye usanga nyene bankinishije vyinshi nyene bijye bama babonye. Wow. Okay yo ndababaye basha ariko kurundi ruhande ndaryoye kubera ko abantu tubibujumbura turazi neza umwuzure wo mu gatunguru ingene wari umeze. Burya twanagenda kubera ko kuntu usanga umenye ndukurikirana ibintu by'abandi navyumva hiyo gusa ariko ndabibwiwe nawe ndumva koko ndumva ndabaye tushe nyene ku mutima ariko Imana ni nziza cyane. Wana biko ko cy'Imana kitagira amakosa. Reka Imana ni yubaho. Nuko tukiri ngaho nyene twagomba utubwire umunsi wa mbere utangura gukina sinema byagenze gute wavyumviriye gute kugira umbe woshobora gukina sinema? Umunsi wa mbere ndavyiyumviye
nta kibazo na kimwe nari mfise ahubwo n'umukameramani yarumiwe kuko yaranitwaje ngo umuntu ni mushasha ngo ntavyabazi biki ivyo byose aravyitwaza mu kunzimba ariko rero tugeze kuri tere mwamengo maze gukina nka filime cyane yego frame naho nahari hakenewe ko ndira batambwiye ngo ndire nasanga amosozi yaje byarikoze n'ukuri Imana shimwe yego cyane iyo nuko tukiri muri turacanga utuntu n'utundi twarabonye neza yuko kenshi gashoboka wakunda gukina film wakunda gukina scene cyangwa kwita scenario uri umukozi wo mu nzu kubera iki wakunda gukina umukozi wo mu nzu bivana na role mba mu ncamake izi role zo gukina ndi umukozi wo mu nzu natanye kuzikina mu mafilme y'abandi bantu yego rero urabona cyane umukozi wo mu nzu niwe agira utubanga twishi niwabona ibisohoka niwabona ivyinjira rero umuntu atangiye kubinkinisha yabonye ko ari byo njanye nabyo kuko nari mfise agasura nyene kajanye nabyo kandi nkaba nshoboye kubikina neza uko babumva babigomba nkashobora gutanga nyene ubutumwa bifuza ko bushika rero nsanganaje nabikunze nsangana mu mafilime yiwanje nsangana ivyo mba ndimo ndakina nubu rero mba numva nta kibazo na kimwe biba binteye canke uvuga ati aho mu kecuru atowe uruhinda hita mu ruganda oya rero yariyo yose ndayishoboye ariko abantu bazi Constance bazi kuko iki kibazo ndafise abantu barenga babiri bakimbagije kubera iki ngo Constance akunda gukina ari umuyaya ndafise iki kibazo abantu bakimaje rero je nanje sinavuze ati sinoshoka ndabisho namvuga ati munsi umwe nzomuzana Constance abishurire wenyene ariko nta kibazo bitwaye nico vyishe niki eka ntaco nta kibazo ni nkuko naho nabandi wa mu buzima busanzwe ntaco vyiki igikuru kuko babampimba oya nturiwe ariko none iki nuduhendereka umbe ngo sindabahe kandangire nubu nimbagahemba neza ngene ndagakura reka nyene ningene biba bitesa ahantu wowe uzibona rasi yije utazi ingene agasabona umanura ushaka kagenda muri dushe ukagatsirita ashapa ushaka amavuta ukisiga mu gitondo sai usanga hewe kumata yakasa muto rero wumva kabara kazi nakazi mu buzi nta kazi kandi nta kazi kabi kaba gahari kandi ikindi naco mba njanye navyo urumva nta muntu ashobora kuvuga ngo Constance bamuhaye role ngo bitajanye ya mbere nibereye umukozi babitese bampaye ubumabuja ntimbere oya kweri wibaza ko nasa niyo bumabu none umuntu utari reka nujya mu ntaba yanditse bampaye ijya role abanza kuraba igicapo none muturore nk'intare nimwe araza avuga ngo mwamuhohoteye ngo ariko bamabu reka mbasa nabijya nyene ariko Ufise isura iryoshe kuraba barubizi ryoshe guru basi uraryoshe kuraba basi kuberi basi nyengira je mbona byunzi kuri jewe mbona en tout cas vraiment c'est bon magara na kwitajanye n'ubumabuje irabujanye ahubwo gusa ndakwereka isura yawe iri novuga ko ari nka kamereo irajanye n'ibintu hafi ya byose kubera ko nibaza neza yuko uvuze ngo ntijanye n'ubumabuje wobutubeshe kubera ko n'ubu tuvugana uri mabuja oya nshaka cya gicapo cyo muri filime kijya gicapo cyo muri filime nico mba ndimo ndavuga jewe kata kazi nyene ko umukozi adashoboka kandi muri bine bihe kwe dufise abakozi badashoboka ariko abakozi mwe muratwumviriza muze muri hano abakozi mumeze nka jewe mu mafilime kweri mama mushaka tuzosare rero nitwe tugwiriye rero kabisa niba tugwiriye usanga dufise utujambo ko kubona ivyo ngahanga tugere tubaze kwa kana kati mbe mwege mwariye gute bimeze gute
abantu mumeze nkanje muri filime turi kuri turabe dufunga umunwa murabona ko je bama babushonye akazi kawe mushaka namwe bazowushorese kabisa. No twarakubonye muri filime umwamikazi. Byagenze gute kugira ngo hamagagwe gukina muri filime umwamikazi? Hajya ni muhira kwa FANNY kuja gukinirayo nta kintu kigitangaza mba numvisemwo. Hajya ni nko muhira, hajya ni nk'umuvyeyi ankeneye abankeneye atankeneye naho nyene mfata nyene ko bitari bikeneye. Ariko rero yampamagaye mba mbona yuko yampamagaye yavyiyumviriyeko kandi vyagomba kunkinisha babona nyene yuko njana navyo. Kandi rero nanje iyo bampamagaye wari wose arinza mpamagara muri rore runaka bayipfuza ndiyaranja nkasa nayo pe. Naho mbwira ntimweshe igipara umbwiye uzoze wimwesheje igipara canke hamwe wimwesheje jogo hamwe wimwesheje chiding. Wow. Ndiyaranje. Okay. Ni jambo bavuga kuri Truafa muri rusange? Ijambo no babwira Imana ishishikare kubakomeza je bambereye umugisha. Bambereye umugisha kubera ko bavuga yuko FANNY niwe muntu twatangiye kumenyana. Kwanza nije natangiye kumukinisha muri filime yanje. Nta makuru je na Ufise yamwe. Muri filime yanje Ijoro nije muntu natangiye kumurondera ndamukinisha. Biragenda neza hama mu nyuma rero nawe arankoresha mu bikorwa vyiwe. Ariko nubwo vyagenze uko tumaze guhuzwa n'ivyo mu nyuma twahavuye tuba abandi bantu barengeye guhuzwa na filime. Kandi ukatumera nk'abantu mengo turavukana, tumera nk'abantu mengo dusangiye ubuzima, mengo turi nk'amahasa. Rero vyanduruka bimbera ambera nk'ikintu ikintu kinini ku buryo novuga yuko muri ibi bikorwa je vya filime ndimwo FANNY yatoye itoroshi ni nko kuwo buri nko kwibarabara agatora itoroshi akakumurikira hama akakugira nti erega nsangine. Hama urazi nyene umuntu akumurikiye itaro arashobora kugenda hari igihe utsitara hari igihe ugira nti mugabo umuco ba wawubonye neza cyane wiyo bakumurikiye ushaka koje. Rero naje bambere yuko bubahwe kandi Imana ishishikare kubakomeza mu vyababo. Hari abantu benshi bavuga yuko iyo wituye FANNY ataca gufasha nabo nawe bifata gute nk'umukunzi wabo cyangwa nk'umuntu mwakoranye ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye? Mu bisanzwe umuntu ni munini kandi ikintu maze kubona nta kintu gishobora kubera beza abantu bose kandi nta n'umuntu habera mu abantu bose. Ahubwo rero ibintu byose bivana n'igihe. Hari naho n'Imana urazi kwidukunda, hari naho n'Imana dushobora kuza kuyisaba twese uno munsi bamwikaba hama natwe kazoduheje. Rero bishitse kana kakagenda wewe ikibazo ciwe kigakemurwa ntituzi ico babaravye. Bishitse naho kana kakagenda kamwitura ntamwishure ntaco nomenya kuko umutima wa FANNY urokwiwe uzwe n'Imana yiwe. Sinoshobora kumenya impamvu bamwe bumva abandi ntabumva. Kandi sinoshobora kumenya ujya muntu nawe atumvirwa ikibazo aba yajanye cyari. Ariko usanga aba yajanye kiremereye nk'amaboye. Natari niyo byoroshe. Nuko iyo muri cinema ni yahe hall ukunda kuruta izindi zose apare y'ubuyaye? Ugiyo yoyo vraiment ni rogo ni blend. Jewe Jerore bampaye ari yose mba numva atakibazo nteye. Ngo ndumva ko inteye ubwoba. Oya. We gusukira ku mparore we wumva nimba mbwiye nti niyo kugwana utamvuye imbere nyene ndamwa. Kabisa. Kutarare navuga yuko imbangamira. Rore navuga yuko ndayikora neza. Mugabo yuko mu nyuma imbangamira je nyene ubwanje kuyiraba. Rore yo gushwana. Urumva mbwiye ati bakana kadufate nk'ubu tugomba duhanura umuntu ashwana atukana akazi. Rero umbwiye ngo imbe kiriya cyuriya muntu jewe ntari meeting nsanga rero nimba ari gutukana nagututse nimba ari gushwana nashwanye ibisiga ivyo birisha mugabo arahagaze yaho rero ndabiraba ndagowe ma ubwo sindi umuririmbyi ati
ibi bintu byose ndabivugiye iki yego mugabo urumva umbwiye ngo ndabikontorere mu nyuma amaze kumpa igicapo c'ico ushaka ntibinkundira nimba umbwiye nkine ndi umukristo urumva ndihi ryashusho nyene nkaba umukristo umbwiye naho ngo mbe umupagani mana ya nisanga nyene urumva ntavyo kwereka umuntu ko mengo cyari gikintu imbacho kabisa kabisa nuko benshi abantu benshi bagiye bavuga ati burya iyo umuntu agiye mu gukina sinema abagiye mu bintu by'ingeso mbi hari ingeso mbi aca yadukana hari ibintu byinshi yadukana bibi bitari vyiza nka Constance umaze kwinjira muri sinema ingeso wari ufise kera yarahindutse bambi cyane canke buwe kuri wowe ubifata gute none muri filime nibo abantu bafise ingeso mbi bonyine niko bivugwa aho numva igihugu kirimwe amahoro gusa nimba muri filime aribo bonyine bafise utugeza aho hanze hibera utumarayika erega muri filime n'akazi kandi akazi na kamere y'umuntu biratandukanye yego filime ni gikorwa umuntu nawe agiye kugikora ntabwo arashobora kuza kiga agahinduka mugabo hari igihe ashobora kuza kwiga kamere yiwe ntivye yego ni nka kurya ubona mu mashengero none mugaha mu Burundi ntibona ko dufise amashengero menshi yego none ko ubereka n'ivyaha ari vyinshi nkanje nivyo bintangara aha mu Burundi dufise amashengero menshi kandi uwo muhuye wese wari umukiza muga n'ubundi ivyaha ni vyinshi urumva none bivahe kandi twirirwa mu ngoro y'Imana niyo mpamvu rero umuntu arinjira mu rushengero yinjiye mu rushengero agasa nago yasohoka yakamere yiwe bikanka ko yapfipfa rero no muri filime umuntu araza agakina filime mugabo ntibisigura yuko yaje gukina kamere yiwe icipfa hariho nk'umuntu ashobora kuza gukina filime bakamuharore ari umusambanyi mugabo ubwo busambanyi ntacabwiga kubera yinjiye muri filime eka aguma wa wundi yarari muga nimba dufate yabwinjiyemwe ari urwembe ahubwo rero azo baje gukariha neza yego ntikizomubuza kubandanya uko yarari oya rero muri filime abantu batahure yuko ari akazi kandi batahure yuko muri filime je nibambona ndurya mu buzima busanzwe ntabwo mba ndurya kandi muri filime nibabona kanaka asoma ijambo ry'Imana birashika akaba ari yorore bamuhaye ntibaze no mu buzima busanzwe azoba ruriya nyene kubera muri filime barakuremera icuba kijya rero baguhaye ngube kiguma ari kijya rero wowe witeguye ngo kanaka namubonye mwakiriya kintu bamuremeye muri filime ngo nitwahura ngo nico uzoba wibesha kabisa urazi ko ari aho mpora n'umuntu akaduka gatwenga yabona nyene ndatekereza cyava ngo none ngo kumezo none meze gute meze uko nyene ngo ya nzi ngo ucungira ngo ngo twagutya mubwira ati mana yanje ibyo bintu atari gicapo wowe wanteguye ngo ukime mwari no barabara noce ndagikura hehe bisaba kiba ari gicapo umuntu baba bamuhaye ntabwo bisigura ko no mu buzima busanzwe kuba ari kwari hari n'abantu benshi bambaza ngo we ngo na Yvette ngo ubwo ngo murashoboka muhira ibaze ngo nidashoboka rero tudashoboka tubahe tubana n'abantu rero ni hatari ni ngorane kabisa nuko nuwahe muntu uryoherwa cyane iyo muri ko murakinana umuntu ndyoherwa cyane iyo turimo turakinana cyane umuntu aba asanzwe abimenyereye nta gukura muri muri yego uba wumva nyene wisanzuye atakibazo uvuga ati cyane nka Yvette turimo turakinana mba numva atakibazo cyane nka FANNY mba numva atakibazo na kimwe mfise abo bantu duhuriye muri role mba numva merewe neza kabisa mugace mpurira muri role na Sabbas dufate nk'ubu nka Sabbas tugahura muri role ndagasazi birangora kubera ko afise amajambo atuje yego nawe rero gushuza urumva kuja gusarira ku muntu atekereye mama we bawumva nyene mengo bibabigoye muga nka Yvette kubera twese nyene tuba dusanzwe tuzinanya amarore yacu nyene twese ari gusara nyene
urumva rero harasha duhuye nyene biva muri filime agasigara uvuga none iyi ari filime canke bwari ubuzima busanzwe ku buryo nyene twibura. Yego okay asha nuko tukiri kuri Sabbas nyene nikihe kintu wovuga kuri Sabbas kuko nabonye muri filime nshasha iriko irasohoka yitwa Akamuna uyirimwo kandi uri kukina neza cyane nijya jambo wovuga kuri Sabbas n'abafana ba filime Akamuna? Ijambo novuga kuri Sabbas ni kuri Imana ishishikare kumukomeza no kumuha uburyo kugira ashike kure. Yego ukuntu ameze n'umuntu abonye urimo urakora igikorwa neza aba yumva amengo yo gushigikira aba yumva amengo yo kwitanga uko ashoboye kugira ngo impano yawe ayigeze kure. Ntabwo ari muri babandi usanga agwaye akarore kamwe tubiri yabona turatwika. Hariho beshi acavuga ati uyu muntu ahubwo ngo mbanze ndamukuremwo aje kunduta aje kumenyekana ibiki, ahubwo wewe utwitse aba yumva amengo yagwaye tubiri yoca kongera nkigunira ryato. Rero ico nico kintu maze kubona atandukaniye ko n'abandi. Turamaze gukinira ahantu henshi hatandukanye canke turumva ivy'ahandi umugabo beshi iyabonye yuko hariho intambwe ugiye gutera beshi bashobora hari naho uzumubona bakwishe mami biki umugabo wewe ahubwo abayumva amengo yo kwagurira kugira bandanye utwika kugira nyene bibandanye nyene bitwe ahubwo gere ahandi gusumba aho abashaka. Rero Imana imuhumugisha kuko ibi bintu arabikunda kandi ikindi naco agakunda n'Imana. Akorera ko ni kazima. Yego naho umuntu ari munini atamuntu amumenye ariko no kuri mu bigaragara arakunda Imana. Nizo intambamye konse ukunda guhora nazo muri sinema? Komengo ntazihari. Bo byose ni sawa n'amahoro. Intambamye mpura nazo ndi ku gikorwa cy'uwanje muga ndi ku gikorwa cy'undi muntu nta nimwe mba mbona. Tuvuge ku gikorwa cy'iwawe rero kunda guhura n'intambamye bwoko ki iyo uri kurakora yahoreraho aho niho byugariye nta kamera nta na micro ntiyarananiye ibatse Asha urumva ngeze kubyiwanje byose babiraho vyegamye. Ariko nuko biri kose ufise abakunzi benshi cyane bagukurikirana bari mu bihugu byo hafi isi reka mvuga isi yose muri rusange. Ni kihe kintu wosaba abari baragukirana muri rusange bari ku isi yo? Abantu turabafise kandi kugira uronko ugushigikira ibaza ko byose ivana n'igihe. Yego nukuri igihe kitaragira naho yaba mama wawe yo gukunda mugabo yaca ahantu hamanitse agakanzu keza akavuga ati ujya mwana asanzwe afise impuzu nzoba ndamugurira. Rero nanjye ndabifata uko abo umutima uburongoye wodushigikira ariko naho batararongorwa naho nta ugwana nibihe. Yego byose n'amahoro. Reka tujye ku bikorwa byawe. Hariho igikorwa wigeze gusohora cyitwa mbe n'imvano. Imvano kijya gikorwa cyarakunzwe cyane ku buryo aho usohora episode ya mbere karara ku bihumbi jana. Kuvuga ni ibintu byari bikomeye cyane. Mbega kijya gikorwa cyararangiye cyangwa uzoduha party 2 ntuzenye sezo ya kabiri? Ewe satani yaravuga ibintu aranka n'ibintu bitera imbere aranka n'abantu batera imbere pe kabisa. Kijya gikorwa mu ntango cyaragenze neza nanje ndumva ati kweri ndashitse kandi nabona amaboko kwera nshigikiye ari menshi muga mu nyuma satani yarahagurutse ndibura hamwe nyene naje ndaba nkavuga ati none ndimo ndarabira mu ntoboro z'imisegetera ndimo ndarabira mu mafime ndimo ndarabira ibintu birancanga satani ariva yanga kwera ndavuga nti wabikoze kandi arabikoze birafadika ariko hamwe n'Imana aho umuntu Imana baramuteguriye kugera arahagera. Mu ncamake filime Imvano n'amayimaje amwe ndacayafise. Ikindi kintu rero cyagiye kubisonga mu bantu bari bayirimwo urabona nk'abakinyi babiri kandi urabona bari bafise amarore menshi baravuyemo. Sabbas urabona sindi bamuronke byoroshe na Mimi Mireille urabona nawe nyine se umuntu ari buboneke byoroshe kubera iki abo bantu ntabwo bakunda kuba bari ngaha mu gihugu cyacu. Rero naho bitoba ivyo urumva harabaye
harabaye imvururu sinzi umuntu yakinye filime imvururu naje haraje imvururu hamwe mvuga numva satani araza arumva sinzi agakoko bita mbe bakita kanamunegeza bakita iki karaza karanegeza ku muntu umwe byose arabivurunga yego arabivurunga hamwe nsigara mvuga nti none ibi bintu nibiki urumva twese nyene turibura abasabasi baransengera abantu banje bahafi barambwira ati ihangane iki nuko bigenda rero ariko filime imvano nditeza yuko igihe kimwe ntazi nkuko ntarinzi ko filime imvano izobaho ariko bigakunda ikabaho nditeguye kwizobandara wow nukuvuga uko biri kose abantu bariko baradukurikirana barumva ico umwana w'Imana akeneye yes nuko nukuvuga nta bintu byinshi tugomba kurambisha abantu ariko biri kose tugomba kuvuga cyane cyane kuvyo kuvyo abantu baba bakeneye kumva kubera ko baba bakuzi nagira ngo baba batuze je ntibanze barakuzi Jesse babakuzi kandi nk'umukozi mwiza uko biri kose ubuzwi nk'umwizigirwa kameme vraiment Constance nagenda mushingira intara yes nuko so umukurangiza nakeka jambo utekerera abakunzi bawe bariko barakurikirana muri rusange abakunzi bacu ikintu nabatekerera ndabakunda cyane baradukurikirana naho bishiki wanje ntibankurikirane ariko nkaca nsanga handi bankurikiranye navyo nyene ndabibashimira uko ugasanga na commentaire bazikoze mugana batuma ko ngo bazi wanje ugasanga byabagoye nimbitike riba ryabaye rireri nimba byagenze gute sinzi ariko byose ndabibashimira kubera ko ibintu byose bibera igihe cyabyo rero nk'abantu barimo baradukurikirana bashishikare gukurikirana jewe n'abandi kandi vraiment Imana ibahumugisha kuko barimo baratuma filime ndundi imenyekana filime ndundi rimwe irava ku rugero ija ku rundi naho abaduca intege batobora bavaho dukora ibintu bimeze uku ariko twebwe byose tubikesha abadukurikirana kuko hajya ukoze ikintu ikarabwa na babiri urumva bucitse intege mugabo nka filime nka filime umwamikazi n'izindi zirashobora ku munsi kurabwa n'ibihumbi 50 canke ibirenga iki numvi iyo bari intambwe ugasanga baragira commentaire ukabona ko harimo mwabubazo nuko ibyo byose tubikesha badukurikirana bashishikare badukurikirane bashishikare bakunda ivyacu bashishikare nukuri bakomeza ahubwo umwe wese mu kibanza arimo yumve yo bikundisha n'abandi rero turabibashimira cyane aho tugeze ne kubgabo Imana ibahumugisha hari ikibazo kinjemwe ubunyene uhuye n'umukuru w'igihugu uwo musabiki shano vyimenye arega na murazi ko ukuri w'igihugu nawe akurikirana ahantu za televiziyo z'abajene kandi warazikurikirana jewe nk'ubuduhu kumva yuko nkunda filime ikintu cya mbere no mubwira yuko yodushigikira abantu dukina amafilime ikindi nacyo imbere basi yo kunadushigikira cyane imbere yuko basa abandi bantu barabwa bagafashwa ariko tukamera nko mu bindi bihugu ku buryo umukinyi wa filime nimba keneye kuja kugura mu kanyosha nimba keneye kuja muri miliware uwa mafaranga atari kibazo ibyo twaba tumwe turakora ko barakazi gafitiye inyungu umukinyi kagafitira n'inyungu igihugu nico kintu numva no musaba iki kintu nakidukorera ahasigaje sinomusaba ngo mpaye ibihumbi 100 ngo mu miliyoni kubera wumpaye mu ndwi imwe no banaheze ahubwo no musaba akanyubakira ikintu kizima muri kimwe nkunda kizoguma kinzanira umwimbo kikazanira n'umwimbo abandi no ku gihugu naco kigashikira kose ubona hehe mu myaka 5 ubona hehe mu myaka 5 mu myaka 5 bega shako imbere hazwe n'Imana je kubwiwanje nibona yuko no banageze ahandi hantu
ariko naho sinzi Imana aho yanteguriye yego shobora kubimbona muri Amerika sinzi yego ariko iciza je mu myaka 5 ndaha Imana yo imbonere kure gusumba uko niyumviye iyo tubaze ukone kubera ko tuba tuvuga tuti twazi ko n'umukuru w'igihugu yashizeho imbono kazoza kandi swasane rero n'umuntu uko biri kose afise imigambi kana akavuga ati je ndi muri buri ndashaka ko nko muri gushika muri 2030 ibintu bizoba byifashe ko kandi bizoba jewe ico nifuza yuko umuntu urazi yuko nuba agomba gupfeje ejo ababona imigambi myiza kandi ejo azopfa rero nanje ico mbona mu myaka 5 nashaka yuko nzoba maze kubaka ikintu gifadika kubera je ngaha ntacyo mbona ndakora nta nivyo mbona ndakina ntavyo habwo hari byinshi shaka gukina hari naho nshaka kugera tara kabisa reka tugushimire cyane nago turabashimiye cyane mwakoze yego kudushira kuri televiziyo yanyu kuko ari haba byifuza bidakura turagushimiye cyane nibaza ko n'ikindi gihe nko muri tugukeneye uzotwitaba mu n'umutekano je ni kuri ndahari murakoze cyane yes bakunzi ba Steve Media alphabet bonje nk'ikiranga kiri umwe ni Constance Niyo aboneza yuko yari ko dushikiriza ibintu byinshi bitari bike mwavyumvisa nimwashaka inahe yiwe mwandike muri commentaire ngo turashaka inahe ya Constance izoca ibageraho uko muzoba muvyipfujije turabakunda cyane reka iri no ku rubuga rwanje kare hakanu gashashe ngiye ntababwiye abakunzi banje babwira umwanya uracahari babwira abakunzi banje rero ba Constance Niyo bakunda cyane indirimbo hariho indirimbo yaciye muri filime bita Iyeriko indirimbo ivuga ngo nasanze atayindi mana akapera nasanze atayindi mana nasanze atayindi mana aha kwisi no mwijuru manura ganje nta muntu yizigiye Imana ngo amaramare ntawayironderanye umwete ngo imutere umugongo kuko ni Imana y'urukundo kuko ni Imana itabari databaje no ndayimana naheze giye nashaka ndirimbiyo itabari databaje yabaza muyomba canke ikabaza senge w'umuntu abantu batotabawe kabisa iyo rero vuba cyane ngo ndayibahe video kuri Constance Niyo bagumye bayinsaba biranka biragorana ariko uyu mwaka wa 2026 kwezi kwa mbere bumve yuko nzoyibashikiriza wayikorokereje asha nziyaranja pe zofuma ndayiririmbe namba yigunira gusa mugango mba kuyikora video kandi abakunzi bayo bazoryoherwe n'umuntu atari bwayumve azoze kunkurikirana kuri Constance Niyo bibaye ngo mwanzogaruka ndababwire nti yahabaye kabisa nariko tuzoba duhari cyane ukikorokereza ko gusa aho naho nanje rero abantu bava ko bamfana ndabarindiriye rero nzoze ndabereye bazoze nanje mu rugi wanje kandi muza baranyakirira mu rugo mu mihana y'abantu vema mihana y'abantu mu wafa rijene hano mu mihana y'abantu nkeneye wanje nanje ndabahe karibu imiryango iruguruye nanje ndakeneye kuzobabona nti aba bantu kweri ndabafise baje kabisa turagushimiye cyane nanje ndabashimiye cyane bafana ba Step Media mwamwumvise ni Constance Niyo mwamubwa ati tubazanira abantu muzi twamuzanye rero urabona ko mwese muramunze rero mushishikare mugira subscribe kuri channel yiwe yitwa Constance Niyo ni Constance Niyo kuri channel yiwe ya YouTube na kuri Facebook ni Constance Niyo nyene uko nyene mugenda mugire swive abana zo ku imbuga hafi ya zose azifise umushaka umukeneye ku mbuga zose arahari kuri WhatsApp arahari siga nimero ya WhatsApp nimero yanjye 69 46 94 turagushimiye cyane bakunzi ba Step Media mugire ibihe byiza turabakunda cyane ciao